Mwaramutse hariho discussion uvuga ko ari Samuel yayitanguje avuga yuko ngo igihugu leta ishoboye gufata umwene gihugu ikamwirukana ngo ikamuhangwa amasaha 28 ngo abe yavuye mu gihugu acatanga n'akaroro ngo hari umuntu ngo wirukanye muri commune yiwe bo jewe mpere uko umuntu muri commune numva umenga ngo n'umusitana yabikoze hanyuma buramatari ngo aravyanka kandi numva atasanze byari bifise ngiyo nubwo yofatwa n'amasentare ariko reka ngaruka ku vy'igihugu ivy'igihugu jewe nubwo ntari umuhinga mu bintu vy'amategeko jewe nibaza ko bidashoboka kugira bishoboke nuko woba unyeretse ahantu vyanditse muri constitution canke mu gitabo mpanavyaha uti icaha citwa kunuku iyo gikoze mu bihano birimwo harimo kukwirukana ugacumbwira modalité pratiquement bakwirukanye mu Burundi umunyagihugu Sepa Melchior kizoza gitevye wo muri Cibitoke Ndora bamwirukanye babigenza gute baca bamufata bakamuriza imodoka akagashaka ku mupaka w'Izayire bati ugenda uko bamuha indege batigenda muri Saudi Arabia kwirukana umuntu koma pratiquement ntibyumvikana nasanze bifise muri commune birumvikana au niveau pratique nubwo kumbure au niveau legal bitumvikana au niveau pratique umuntu ashaka kuva muri commune akaja mu yindi atari popolo bisavye nubwo yari se passe mustana yoyimuha basane bozihanahana mugabo uje mu kindi gihugu bisaba ko ufise passeport d'abord bijya kujya ungiye igihugu ukiyese kufise passeport okay comme vivre ku mupaka pas nécessairement mugabo yafise kusaba visa bisaba ko ufise visa yuko muri ico gihugu none bacha kurondera visa ngo je kuba ntifise sanze au niveau pratique nubwo kenshi na kenshi kumbure ibintu by'amategeko atasanze bafise mugabo nashaka kuvuga ko ico on hasanze gifise au niveau pratique aho kandi kuva jewe nabaho sinumva ahantu vyabaye kuva kumbure dutanguye ama republique kumbure mu ntwaro z'icami kora n'ivyo bamviza bitaye bwabe sepa mugabo sinumva ahantu yabikuye ahantu vyo babiri mugabo il paraît que sinzi umuntu yagize peste nuzeye article ya constitution sinzi ko 34 ivuga ko kinazira mugabo rero cyo wimvira kandi iyo uriko ukora raisonnement urimvira ati yabe ivyo bintu vyashoboka wumva umuntu atwara opposition cyangwa umuntu leta idashaka itoca imwaka ubwene gihugu kugira ngo imake n'ingufu zo gusaba kugira revendication dufate nk'abadedege bari mu ishamba buyoya yiguca avuga ati bo bajya kwanda bazabene gihugu komusoza tunegosie n'abantu atari abarundi you see abo ntuze neva niko kuko nyene abo bantu ari karitwarira ba Pacifique ba Niyombare bande yo avuga ati ndabasubwira igihugu bw'u Burundi comme ça vous n'avez rien à revendiquer mu gutari ciwanyu ivyo ntibishoboka leta zozira bikoresha comme ça kugira ngo birukana abantu nubwo waba nubwo uri hanze kubwo gukora ko nako bidashoboka ndetse umuntu ari mu gihugu cyo pratiquement difficile kugira umwirukane yaba vyakunda ahubwo bajya abantu bari hanze boce babaka en fait basa n'ababikoze kuko bazibiye mu passport ko bashaka kuronka passport ziri hanze kugira ngo ziheze bace baba sans passeport mugabo ivyo c'est pas grave uri mu gihugu runaka bashaka gusaba ubwene gihugu bashaka gusaba kubura uragumyeho kumvo y'umutekano mugabo nshaka kuvuga yuko yaba bikunda never abamaze kwaka ubwene gihugu abantu batari bake evidemment ndabivyutse ko ari undi mujene ngaho wimbonera kure yiza kuvuga ngo Pacifique na Chimamanda ngo babaka ubwene gihugu nabyo numva ko bidashoboka bo igihe bishoboka en fait ni mu gihe ubwene gihugu uba waronse ubwene gihugu bwa kabiri abo bantu b'abahindi abazahirwa n'abaki bari mu Burundi bagasaba nationalité yo mu Burundi bashaka kwimwaka seroreka imwe muri izo kwaza ni mu gihe wayironse frauduleusement hamo banashaka kugenda akavuga ngo narongoye umugari Maria ja fraude akarongwera igihugu canke ibindi bintu bashe kuyikwaka ibintu nk'ivyo mugayo ni nationalité ya kabiri ufise nationalité igihugu ucujamwo ntabwo ucuba apatride ngo uyebayebe cyabo nyene bo ikindi gihe hari ibihugu bitemera double nationalité bon ico gihe no kuvuga mbwana nyene ishwayi wawe ubukoze kuko ubuza amategeko y'iguci wanyu njema double nationalité ugiye mu kindi gihugu usabwene gihugu no kuvuga wemeye ko urononshije iriya indi mbwa ni renonce niwe en fait usa n'ubwikuye ko se baguforoshije ngo turabugukuye ko kandi pour la plupart des cas ubufise indi passeport donc ikindi nationalité et pour la plupart des cas uba uri mu gihugu cyo hanze nta kuntu wofata umurundi wari wese wanashaka ngo ndakwatsa ubwene gihugu bw'u Burundi ngo ndaguhaye 24 heures uyimpaye nje
sinzi wacu bavuga ati baca babaha indege ija mu kuzimu kumbe n'ivyo arivyo yashatse kuvuga peut-être mugabo navyo ivyo novuga ko bitari mu mategeko nta hantu hari itegeko mu Burundi rivuga yuko ushobora guhanishwa igihano cyo komokeshwa. Umuntu azi iyo code penal yo mu Burundi ayimbarire, hariho ibihano igihano cyo gupfa no cyarahavuye mugace cyo komoka sinzi ko cigeze kihaba, niba kihaba cyarahabaye nanye neza ko cyahavuye, I don't know. Sepa nege neza ko ari amafuti hanyuma ntihage usubira kwandika ngo bamusoma tubwire ivyo dusoma. Umuntu avuga ngo ivyo birashoboka ngo bamusoma tubwire dusoma iki? Turasoma bien sûr, dusome Bibiliya, dusoma iki? Tubwire uti soma article 35 34 ya constitution, yindi article yindi ya code penale iravuga ko icaha iki niki gihanishwa komokwa cyangwa ati mwibuke na sepa runaka nabo nyene mu mwaka n'uyu yayakoze iki niki bace bamomora ubu ari mu Buganda, I don't know. Voilà, mugire umunsi mwiza, bye bye.